muri uwo mwanya ndiyumva ibintu byinshi. Iyapfuma ndeka kumbyara agapfuma akorora inda yanje. Inkoni narazimenyereye, sinkunda yuko twogendana n'umuntu turi muri generation. Shaka ngendane n'abantu basumba. Papa wawe ahora vyakira gute yabibonye? Wazi uko ari fanira vino. Noraske umva ndamufata nka noraske nyene ni no hasi. Hari ibintu bibi maze gucamo cyangwa hari ingaruka mbi wagize kubera ico iyo defete ya mama wawe? Ndaba bagenzi banje bari bazi yuko ari we mama wanje. Umva naciye niyumviye ati mbega abagenzi baca bantahura gute? Baranyumva yuko naba ndiko ndababesha atari mama wanje. Binjiye mu nzu nyene mama nawe aba yari yagiye kwibarabara agarutse nyene yinjiye. Ndakunda na Kadora Vert. Hama kunda Fanira Vin. Fanira Vin aje bwa gatatu mabuje. Every story matters. STV fans murameze neza. Je banyita MC Andy, Mr Solution, Kaboy, Papa Yana, Papa STV, CEO STV. Uyu nundi munsi udasanzwe. Ndabibutse ko ari ku munsi wa mbere itariki 14 twazwo turibuka umuganwa Rodoviko gwa Gasore yagwaniye ukwikukira kwigugu cyacu ciza cyo Burundi. Twongera dukeza we ahari hose n'umuryango wiwe n'umugabo abushitse, umugabo akomeye, umugabo w'ijunja n'ijambo na cyane muri kino gihugu cyacu ciza cyo Burundi. Amazina nyakuri bamwita Niyamahoro Grace bataziragaga. Tukaba twicaranye nangaha twifuza gushira imwe muri histoire imuvuga, imwe muri histoire ibabaje, imwe muri histoire ishobora kwigisha benshi, imwe muri histoire ishobora gufasha benshi, imwe muri histoire ishikira benshi, ariko ni imwe muri histoire atanumwe yifuza guhura nayo canke atanumwe yifuza ko imushikira. Mbe ni inkuru imeze gute? Afitaniye umubano mubi n'umuvyeyi wiwe, n'umwe mu bavyeyi biwe. Uwo nawe ninde? Mbega ni papa wiwe canke ni mama wiwe? Ivyo ni bimwe mu byo kumva. Tutibagiye nuko tuza kumenya muri make ubuzima bwiwe muri iyo myaka 18 n'umuntu nyabaki, n'umuntu yifuza kubiki. Ivyo ni ibintu bibiri muje kumenya kuri uno mwigeme Niyamahoro Grace bataziragaga. Ntabwo ari Grace wa Gaga wa STV, ni Niyamahoro Grace. Muza kumenya byinshi vyiwe. Ndaguha ikaze nongera ndamwakira nkanamuramuza. Urahawe ikaze ndanakuramukije cyane Gaga. Ndakuramukije. Meze neza? Ego ndakomeye. Niyo yambere ukoze ikiganiro? Ego. Ikibazo ca mbere mu myaka 18 ufise, ica mbere ufise abavyeyi bose? Ego. Muvukana muri abana bangahe nawe uri wakangahe? Ndi imfura muhira. Tuvukana turi abana 4. Imfura zamaze ifise utuntu tubiyashwe bama bahura n'utubazo, twamaduhura n'utubazo. Nyuma bavuga ko atamfura itazoja mu ijuru. Imfura zose tuzoja mu ijuru. Twese turapama, ariko hari ababigaba n'abarahi. Ibigaba tubisengere bikizwe, byongere bihinduke. Abameze neza Imana ibashe kubahezagira. Urafise ikintu kikubabaje mu buzima? Mama wanje ntakunda ko ndamuhamagara mama, aramfata nabi, gukubitwa. Wazi yuko umukobwa bakeneye kuyagana mama we cyane. Aho umwanya mama ntawondonke. Ndamusaba umwanya tuyage, umva ndanamuhamagaye mama wo humva ni gukubitwa. Byamaze kunzamo, inkoni narazimenyereye nta kundi nanje mu gihe mba nzi ko ari we yamvyaye sinamuhamagara mu izina. Ndamuhamagara mama nkemeye nkakubitwa. Abashaka umwite mu izina? Yego. Byukuri uremera ko ari mama wawe? Je ndavyemera. Ko niyo nakuze mbona. Papa wawe ahora vyakira gute yabibonye? Papa wanje ntibabana. Afete mama. Impamvu anavyanka ko ndamuhamagara mama. Mama bamutenda kiri muto. Umva je uko ndavyibaza muri jewe, kandi uretse nuko ndavyibaza uko ndabibona. N'umuntu yakunda ikirori, yarashoshe ucubibona. Rero mama
nimba bamuteye inda ntavyo yari yipfuza muri we ntavyo yari yipfuza hama aramvyara rero mu gihe aho yamvyaye ntiyarashaka guheka ntiyarashaka umwana umva ntiyari ari muri babandi avuga ati jesi ntiyari bwagere ko nitwa mama rero nkora muri ubwo buzima kuvukira umwana ego aho nagiye ndaca ubwenge hose ntiyarashaka ko ndamuhamagara mama kugera ugera uno munsi ubaye muri ubwo buzima wibaza ko ari biki byagutumye ushobora kuresista ubwo buzima gushika ino saha tuvugana kuva nkiri muto umva nakuze nkubitwa uko nyene ndabimenyera harya umwana iyo mukubita cane ate bakamenyera inkoni ndabimenyera rwose umva kugeza ubu nariyakiriye inkoni ntacyo zikimbwiye donc ndiyakiriye mu buzima mbayemo ivyo byose birabaye ariko imyaka 18 warayikwije uraja mu bakobwa tuvuga bageze mu bigero amategeko arakwemerera kurongorwa amategeko arakwemerera gufungwa mu gihe ukoze ikosa ni kuvuga urakuze kumbure n'ibindi birakuze tuvuga uko igifuwa carahindutse twizere ko nibihe byahindutse bya bintu by'abantu byanyu nyene byamaze kuboneka byarabonetse washoboye kuronka impanuro gute zikwigisha ko hari ibintu bihindutse kandi na cyane cyane gutegereza kwirinda ibintu byinshi kuko tuzi iyo bibonetse hababonetse iyindi risk ku mukobwa yuko iyo ugiye mu ngeso zimwe zimwe ko uba ushobora gusama inda nakubwiye ati sinigeze ndonka impanuro z'umuvyeyi sinkunda yuko twogendana n'umuntu turi muri generation shaka ngendane n'abantu basumba kugira ninumva ikintu bariko barakivuga ndakimenyereho rero ndi ku ishure hari abo usanga bansumba bari muri ensemble imwe bariko barayaga nanje mba ndonse akanya ko kuyaga ariko entreta ndafise n'umutantine yaba muhira yarampa impanuro zikwiye kandi nawe yarabibona ivyo mama ngirira akabona yuko n'umwanya mpa wo kuyaga aho abandi baronka akanya ko kuyaga n'abavyeyi babo akabona je yuko n'umwanya ndonka rero akambwira byose akambwira ibintu ngene bimeze cyangwa ndabizi ko nyene ku bwa tantine no kubura abanyeshuri usanga bansumba uyo muvyeyi wawe nyene mwabanye muri ubwo buzima hari ikintu yoba yarakoze kirutse ibindi bintu byose yakoze kikakubabaza cyane kurusha ibindi bintu byose iyo ucibuse wiyakira gute wiyumva gute mbega cyari giki yarankoreye ikintu mama ntazapfa nibagiwe mu buzima bwanje uwo munsi nari ntanye n'abanyeshuri kujya dukora examen twari twakoze ubwa mbere y'abandi dutaha kare y'abanyeshuri twigana cavuga ati Grace tujane kukuramutsa turagenda dushitse muhira kurya nyene wumva nategezwa gufuka ikosa rihari muhira yahatswe na mama kandi nawe nari nibaza yuko arifuka ariko bari binjiye mu nzu nyene mama nawe yari yagiye kwibarabara agarutse nyene yinjiye ndahaguruka ngiye kumuyambiye ndamuhamagara mama nzi yuko basi acanyakira neza aransonoye imbere y'abagenzi ngo hasi aranyihanikiriza imbere y'abagenzi ngo n'undi munsi ntuzasubiye kunyita mama abigiye imbere y'abagenzi ntiyaniyumvira ati basi reka ndeke kumumara amazi imbere y'abagenzi biwe kandi aba bagenzi banje bari bazi yuko ari we mama wanje umva naciye niyumvira ati mbega aba bagenzi baca bantahura gute baranyumva yuko naba ndiko ndababesha atari mama wanje yoba ari uwundi mugore basi boba bantunze muri uwo mwanya ndiyumvira ibintu byinshi
nca ndiyumvira ati Mana yanje Iyapfuma ndeka kumvyara agapfuma Akorora inda yanje nkareka kubaho kuko nubundi nubwo mbayeho ku isi nta n'umunezero mfise w'abavyeyi nk'abandi bana kuko uko twebwe abana dukeneye umunezero w'abavyeyi ariko je nta n'umunezero w'abavyeyi mfise mama ndamubwira umwanya ndamusaba umwanya akawunyima aho abandi bayaga n'abavyeyi nkumva mbabaye ariko nta kundi. Iyi nkuru mwumvise ni histoire y'umuntu peut-être waraza kubidusigurira neza reka tugirwe ko yarishije kumwumvisha yuko siwe vyabaye ko ariko araza kutubwira uko biteguye. Gaga iyi nkuru ivuze iki kuri wewe mbega bimeze gute abafana bacu bavyumva? Abafana ba STV mu vyumve ntivyambayeko ariko nibibaho nibibaho kuko nanje vyabaye ku mugenzi wanje kandi nanabikinyemo filme kandi canshima no kubizana imbere ya kamera mu kiganiro nk'uko kandi ndazi mutirengagije ni ibintu twamadukina ibintu bamwe bagyama ibiganiro byose birabaho nibibaho rero n'umugenzi wanje vyabaye ko nkuko nyene nzi histoire yiwe ndavuga ati reka ibi bintu ndabitange message ndabiha abandi kumbura hariho benshi vyofasha nubwo bitaba vyarabashikiye ariko ntivyambaye ko jewe. Aho nyene turashaka kumenya muri Turafa uri mushasha mbebwa uruyaga na Fanny kuri telefone? Si cyane ariko mugihe hari ico nshaka kumubaza yego arakuzi nk'umukinyi wiwe hajya araguhemba agatego ko n'agatego yihoze biracara amabanga niyabona iki kiganiro azokurondera agazibiya bintu ubundi munsi ugiye gukora ikiganiro uzurabaza ndabizi cyane mama be bamwita mama lao bamwita mama lao. Mama lao usijali na mtoto usimfukuzi kazi hizo kode tunaziyua tunabipita mbele yani nitwumva wamwirukanye tugaruka hanyene kandi mabuja wanje hama Noraske ucumwita gute? Noraske je ndi muri Turafa urongoye Turafa bazi uko ari Fanny Noraske umva ndamufata nka Noraske nyene ni Nohaske Fanny nawe ni mabuja wanje kugira winjire muri Turafa byaciye byagenze gute tout simplement kugira bakwakire? Fanny yaragize casting arayisha kuri Facebook avuga ko ashaka abakinyi aratanga numero iyo nimero yandike baca bagusha muri group baca bakubwira ibisabwa ukaja muri group rero nanje navuga ati iki ni gihe cy'uwanje navuga ati amahirwe ntiyonsiga kuko nje nabishaka gukina filme kuva kera ariko ndihangiye ati reka manze meze ishure kugira nzobije mu binyoroheye ariko ndavuga ati amahirwe ntashobora kuncika nubwo ntarahize ishure reka njeyo nta kibazo niyo candajayo muri casting candagirirwa amahirwe candabishobora candaba umukinyi wo muri Turafa. Muri ivyo bisabwa hoba harimwo amafaranga batanga? Oya neza na neza muri ibisabwa bo basaba nibihe ugerageze kubitwibutsa? uwo munsi ntariko aragira casting ariko ico gihe ariko agira casting yarabivuze urumva yaratubwira aho duhurira akatubwira ingene bimeze ati muzo bigenza uku kugira ba selectionne kugira selectionne ubishoboye n'utabishoboye wewe rero Fanny yashaka abantu 15 ariko kubera ko n'abandi hari abandi bari babishoboye batoye abantu 18 yego. Okay, nirihe jambo wobwira no mwanya Fanny jambo namubwira nuko ndamushimira cyane kandi ndamwubaha ndamukunda aho ngeze ubu nta hanini ndagera nta zina rinini mfise ariko aho ngeze ubu ndabikesha Fanny. Uripfuza umunsi umwe
kuzokora ibi donc kuzoja hejuru ya Fanny Lavine donc ugakora ibikorwa vyiza ku buryo umucako na mabuja wawe yego uravyifuza ujifuza ryari gasha sha byose mbona umengo ni ishuri rimfatiriye ne byose urumva ishuri riheze bishoboka yego okay wewe wamenye gutwara impano yawe wewe wamenye gutwara impano yawe jewe na kuva nana muri 6e basi primaire hageze ama examen twarakora hari ama examen twakora nyimba dukoze icongereza no munsi ejo bakavuga ati muzokora ikirundi ingene bimeze rero mugende mu pangutono muzoza kutubwira ngaha n'umugenzi wawe witore mugenzi wawe muzoza kutubwira kudutera inkuru ngaha imbere abanyindi banyeshure barabe rero twarabigira uko nyene kandi jewe nakuze nsengera muri Pentecote n'ubu oya turabivamo muri Pentecote ntibakina sinema oya Pentecote ntibakina sinema umva kwanza waratanze ikimazi ca mbere wahevye idini kubera sinema urumva ndeye nakina ndumu Pentecote kuko mwina na Pentecote ndabatiza muri Pentecote haraba ibikoraniro by'abana bato bajya mu Sunday school amateatre rero bakavuga ati umunsi wa nyuma ukrotira ibikorane baratora abantu bakuze umuntu adukuriye akagenda akandika igikino akacatora ababishobora akacatora abo abona bokina akaba ari batora rero natwe ntombora akaca ntora nkaca nkina kandi nkabona ko ndabishoboye n'abandi bakabona ko ndabishoboye winzamo uko nyene no kwishura amateatre narakina abakinyi batatu wemera bakina sinema mu Burundi ninde nande ndakunda Mimi Mihaye sha ahara byumve ndanamukunda vraiment ndakunda na Kadora Vere hama kunda Fanny Lavine aje bwa gatatu mabuja ese bisanzwe okay uzobibazwa imbere mu butungane butungane rero ni hariya muri Truafat je urashaka gushira imbere abane mere yanje yabiyapana ni nabafanye pakera mbeba mwita kado nde Kadora Vere kamwe na afite amazina menshi none nubuhe muravugana kado si cyane rega bajya n'abastari cyane si cyo kimwe nanje usanga baba bafise ama message menshi gusa nyene ari kibazo ndamazaranyisho Mimi Mirena muravugana oya Mimi sindanamubona urashaka kugira amahirwe nzobahuza yego prema kandi wabukoze cyane bimusabira ikiganiro nzokimuha Mimi no kuri wumva yuko nshaka kubona kandi cyane dukorana akaganiro muri kumwe yego nubwo ko ba 5 minutes yego uzovyakira gute mu gihe bizobishitse unwiki burya orange nzokogorira titatu oya jewe bon shaka umunezero wawe ubeho urakoze merci d'avance ariko ahanini sico nkeneye ahanini nkeneye kumenya ingene wozoba wiyumva ni wahura na Mimi Mireye mu kiganiro kimwe mu kayaga ndyohewe pana bisanzwe ugiye kumutegurira iki basi nawe yumve ko utamukunda by'ubusabusa akonze mutegurira muzokabona uri sure nze kumutelefone reka tuvyizere ko nyakubahwa Mimi Mireye ubutumwa bwa mashikiri kandi uwo mwanya azoheza uduhe ndagushimira cyane rero gaga nanje warukwiye kunshimira ndagushimire cyane kubera kunshimira kubera ko wemeye ukama umwanya tukaganira wemeye kuzompuzana Mimi yego haya je nawe nindi yarondeye uwundi nje nakwandikiye ntabyo nibuka je nyibutsa nje nakwandikiye message za mbere zitatu za mbere wanyandikiye umbwira gute nzo nibuka no justement washatse kuvuga iki hinge ndara je ko ndavyibuka none nyibutsa harimo nitwa Gaga donc salutation d'abord nitwa Gaga ndumukinyi wa filme mushasha aho ndishikana ndashaka nanje muzonkoresha ikiganiro nanditse ati hello goye neza canandika ati ndi Gaga ninde yaguhaye nimero yanjye nayikuye kuri YouTube Imana guhezagira warakoze kutwiyumvira
natwe Imana ishimwe ko twakoze ibyo wari wifuza kumbure muri duke dufise ubushobozi buke mfise kugufasha wewe nk'umukinnyi wa film n'ubu nyene uraciye kuri kamera zanje rero jewe zaranzimvye cyane ko nazubatse mu mwanya munini yes ubona yarantwaye ingufu nyinshi kandi yazintwaye je nyene yatwaye ingufu abantu benshi cyane abafana n'abandi shimira rero abantu uko bangana kose bagiye gukurikirana nubwo wowe amajana 5 nubwo wowe igihumbi nubwo wowe 500 nubwo wowe bingahe ubashimira ko bagiye gufata akanya ko gukurikirana bakunzi ba STV bene data bakunzi bacu ndagushimiye cyane kuba wemeye kugaheza ikiganiro hama mwakoze cyane mwandaye mudukurikirana tugire Kristo merci beaucoup STV tuvanye no mu Pentecote yabivuyemwo ariko kandi ikintu cyose kiba gifise impamvu reka je ndagushimire wewe wafasha kanya uradukurikirana nshimire nawe kandi wagize commentaire nawe wagize like nawe wagize share mu bwitonzi bwawe ntangere mu rukundo rudasanzwe je ndabakunda ariko kandi muri mwebwe benshi namwe ndazi ko mu nkunda ariko kandi nawe mu mpinga ndizeye ejo ko mutazompinga igihe cyose ejo mbona ari heza kuko Imana idusaba kwizera cyane canke kuba mu kwizera kuko ukwizera kwacu kuradukiza je nitwa MC Andy Papa STV Papa yana CEO STV nitwa Solution Man canke Mr Solution canke Mr Emotions wongera unyite Cowboy unyite Big Brand Mr Mark ivyo byose ntuzina twanje dushasha mba nifitiye hano mu muji WJ yavuga ati bamwe bari bazi ko tutabafise uno munsi bamwe n'abafana bacu Imana ihezagire abantu bose batubaye hagufi kugira ngo tugere aho tugeze gira subscribe kubgawe kubw'umunezero wacu no kubw'ibikorwa byacu byiza urakoze cyane Every story matters.